Satubi n'umuntu w'umugabo, Satubi n'umuntu mwiza, Satubi je n'umuntu je nakuze nkunda kandi n'umuntu atagara. Satubi jewe ndumwana nakuze ndamwumva. Satubi yarapambaniye Uburundi, yarapambaniye muziki ndundi vraiment ntibesheye. Cheval namumvishe nkuze kandi sukuvuga ngo nkuze ngo nkitangura ngo 18 17 ndamwifite ahubwo mwino misi. Satubi n'umuntu amaze kumenywa azwi Romf yaragiye muri film award. Film award rumva hari yarakuye y'abajama kandi yarakuye y'abafana. Yarigeze kuvuga yuko umuziki ndundi udashigikiwe cyane ukeneye ubufasha. Ntiyabivuze ngo kubera ngo nawe akeneye ubufasha. Oya, ubwo yabivuze kugira ngo bawusapotinge kubera wageze kure kandi aracyagera kure. Bawusapotinge basi natwege tukiri hasi tuzoduge. Simbizi abitahura nabi kandi abivuga nabi. None ego umuvuze ntashigikira umugambwe, ntashigikira igihugu kubera ikakiririmbiramwo. Jewe ndiko ndabaza Simbizi uwo muziki nibavuga ati mu Burundi hari umusani yaririmbye iyi ndirimbo nshaje, mbega barinze bavuga ati rijya zina Uburundi ntaba we abuteje imbere. Cheval arakunda kwita Satubi ngo yambara ibintu by'ibishweta suko ngo aragenda mu ruvumera ngo Satubi ngakambara ngo bijya bihuzo ngo wamuyororeye ngo nyamba ari mu makombo ngakaca yambara ngakatagenda gukubita concert. Vraiment uravye nawe uri umuntu. Satubi barambara ikintu cakombo kombo. Satubi n'umuntu mu Burundi yambara impuzu iri VIP kandi iri imubera. Leta ntiyayibwiye nabi. Yavuze ibintu arivyo. Ulinipa maji laki unajisikia, nikaacha wazazi kasema takwangakia. Mbona uliniambia kunipenda siyo mbaya, lisipo machoni kwa kweli lipo moyoni. Kila unalolifanya usijifanya uyaoni. Mapenzi ni mtihani, mapenzi ni ramani. Mapenzi ingekuwa sheria siningesema umenibaka. Baka da. Hello n'abakunzi ba Yaga TV, uyu ni Mr Vibe. Uyu munsi nabazaniye umusauza. Kera abantu baba bafise inzobe cyane babita abasauza. Urabizi man? Ni kweli man. Uko fresh kama nakuona kama da. Sani wetu mkali. Wewe unaviona? Kweli kino nemugena mukihisha man. Hari gihe tuba dukeneye nitwiteza abantu. Hari abantu usanga babayeho kubera ngo bavamiye abantu tukaba dushaka tugume twibereye nk'ukuntu turi pose hama dusohotse bakatubona rero. Wow. Kaze muri Yaga TV bro. Aso ndashimye cyane ko mwanyakiriye. Ni TV nziza. TV komsa isupporting abantu bakiri hasi nka twebwe. Iratuma tuduga cyane. Niyo mpamvu nanje naciye mvuga ati uno muntu Mr Vibe reka ndamwirondere je nyene gumaduza abantu kwera ikije nguma hasi. Umusore wacu Dior Kira kwera ikiryo zina man. Dior Kira nuruzina je nivaniye mu mutwe naruruhiye komsa. Gusa uci urushira mu Congereza rujya Dior Kira utaziyo gwavuye ukacirushira nko mu ndimi zacu ucibona mu ikindi kintu rero. Haheze igihe kingana gute uri mu muziki? Umuziki ndundi nawinjiyemwo 2024. Okay, akote y'umuziki Dior Kira asanzwe akora iki? Akote y'umuziki jewe nkora akazi ko muri salon de beauté. Iri mixed. Umva ni salon de beauté na coiffure biri ndani biracanze. Namaja hehe bagire ko bavyumva? Ni kumutakura kwibarabara rya mbere La Vapeur. La Vapeur. Vraiment ni salon imeze neza. Ndakora abantu neza komsa ndafise nabandi bamfasha batatu. Hari uwo manicure pedicure, hari no mfasha gusokoza nanje kandi ngasokoza. Warumvise Cheval avuga ku ba star bacu yuko hari abantu usanga bafite baba star ariko ugasanga ntibakunda gukora canke tubabona bakunda ubuzima bwiza badakunda gukora. Mbega we niko bibona aba star badutanguriye imbere? Bigiye bintu Cheval avuga hari ngo bimwe ndamushigikira n'ibindi ndamushigikira. Okay. Kubera iki? Hari content igeze gukora avuga kuri Satubi. Urumva? Satubi jewe ndumwana nakuze ndamwumva. Satubi yarapambaniye Uburundi, yarapambaniye muziki ndundi. Vraiment
ntibesheye Cheval namwumvishe nkuze kandi sikuvuga ngo nkuze ngo nkitangura ngo 18 17 ndamwumvishe kuko mwino misi ciye mbona ariko araponda umuntu je nakuze mbona aka je ndamwumvishe nk'inyuma y'amezi abiri basi ngaho ndamuhaye kenshi nyuma y'amezi abiri ndamwumva nkaca mbona nawe exage nyuma y'amezi abiri yanje ndamwumvishe nyuma y'amezi abiri naho nyene sindamwumviye kuri konte yiwe kuri Yaga Sadbi n'umuntu w'umugabo Sadbi n'umuntu mwiza Sadbi je n'umuntu je nakuze nkunda kandi n'umuntu atagara urumva ariko uvuze ko atagara akaba yaravuze amajambo nkajya bamwagirije wewe wabifashe gute bro ubundi bwo buryo sinabifashe nko kugara je nabifashe ubwo nk'ukuntu n'umuntu ariko arasohora icyumviro kiri mu mutima wiwe mu mubiri wiwe urumva nawe kurekura ikintu kiri mu mutima wawe sikose yaravuze ukuntu amajambo ari mu mutima wiwe suko ngo yabivuganye umutima mubi mwe wese atahura uburyo bwiwe gusa yavuze kukuntu we nyine abibona kandi avyumva umva nyamba vyaramubabaza canke vyaramuryohera vyari mu mutima wiwe twinjikoze mu mutima wiwe tumenye gusa je naramushigikiye ko vyo yavuze nikiye kintu Sadbi yavuze uvuga ati iki kintu nanje ndagishimangira sana yarigeze kuvuga yuko umuziki ndoni udashigikiwe cyane ukeneye ubufasha ntiyabivuze ngo kubera ngo nawe akeneye ubufasha ubwo yabivuze kugira ngo bawusapotinge kubera wageze kure kandi aracyagera kure bawusapotinge basi natwege tukiri hasi tuzoduge leta ntiyayibwiye nabi yavuze ibintu ari vyo ati rero Cheval yaragushavuje Cheval yarashavuze cyane ariko si Cheval gusa na simbizi weze uke ko ari we yabitanguje ahubwo uwo mugabo wewe simbizi waseba vumba ujya mugabo yarambabaje none simbizi ubwo tunahuye no muri site je sinzi yuko namwiyereka kubera n'umuntu sinzi uburyo no muvugamwo ariko ajya amajambo akora zijya content akora zo kuvuga ajya amajambo si vyiza nibuza guponda umuntu atagiye wawe nimwakuranye numuzi ukacumuvuga nabi wowe ushatse kuvuga ariko simbizi n'umuntu akurikiranira hafi umuziki ahagize agakacira kuvuga none ni ikintu kibi kuvuga si kibi gusa imbere yo kuvuga uriyumvira je mvuze naka waza kuvyifatamwo gute canke abafana biwe canke abafana banje baza kubifata gute kwano majambo ngira mvuge kuri naka jewe ari amajambo bavuga akamba baza gusa kubera ubushobozi ntaco vise nokora cyane numirira dufate mukuru wawe yagusigiye ibere kwa mama na papa wumva icyo mvuga nabi wowe vyifatamwo gute niwo vyoherwa kwera urumva kubera nta buryo wovuga Sadbi umva Sadbi mukuru wanyu ariko mu muziki ndundi no umuntu yageze kure yakoze ibikorwa vyinshi nta buryo bwo kumuca intege hubwo uramwereka yuko uri kumwe nawe byo duteze imbere igihugu cyacu kubera hari abantu bahajya hanze y'igihugu batacinjira iwacu mu bintu bijanye n'umuziki ivyo nawe urabizi none uca ufata umuntu uwo muziki yawugejeje kure ukaca umuvuga nabi bajya bo hanze baza kuvyiyumviramwo gute ariko Sadbi rafa pasana ko na Cheval yabivuze ko naho yari kasaba ubufasha hari ikintu yigeze gushikiriza avuga yuko ngo 50 million nizo konwa icayi none kiya kintu Dior ajya nimva kumengo nukwiyemera hageze ukwiyemera ahubwo biba bivana n'ubushobozi umuntu arimwo kubera na wewe woshobora gufata nkaga 50 million kagaha umuntu bivanye nayo ufise soko gusa hajya ntaba bivuganye ngo umutima mu bica nkingo nuguponda abantu none wewe azokora content yinzize nka 300 million iyo 50 million reka ko yita icyayi gute no ni 50 million cyangwa iyo 50 million ubundi bwo ntiyasabye ubufasha babantu hamwe namwe mwatahuye nabi ajya amafaranga yinziza we arabona yuko niyo muto hatogira ikintu muterera yoguma bandanya urumva kukuntu rero yoguma bandanya yibutse iyo yavuye komsa igituma avuga bijya suko we akeneye ubufasha Sadbi ntakeneye ubufasha akeneye ubwo ubufasha buva hejuru buje hariya hasi nyuma yiwe
kugira bufashe bande bufashe batwebwe tukiri hasi. Satbi no umuntu amaze kumenywa azwi Romf yaragiye muri film award rumva hari yarakuye y'abajama kandi yarakuye y'abafana. So mu bihugu byo hanze yaragiye muri Amerika hehe na hehe Sweden hariya hose arafise y'abafana. So simbizi abitahura nabi kandi abivuga nabi ntiyawifata igijeko. None kubwira umuntu ubimufata igijeko oya yavuze yuko simbizi naho agomba ko bamushigikira Satbi ntashigikira umugambwe canke ntashigikira ibikorwa by'igihugu. Wewe niko bibona? None ego umuvuze ntashigikira umugambwe ntashigikira igihugu kubera ko akiririmbiramwo. None ego kubera ko akiririmbiramwo jewe ndiko ndabaza simbizi yavuze ajya majambo uvuze siyo yavuze kubera iki none akiririmbiramwo uwo muziki ntibavuga ati mu Burundi hari umusani yaririmbye iyi ndirimbo nshaje mbega barinze bavuga ati rijya zina uburundi ntaba we abuteje imbere. Tugende buke wambwiye yuko ufise indirimbo ngo mbasatu biharahageze ariko turamugarukako. Nangora nujya anye ujya ari mu mutima ngaha. Ufise indirimbo zingahe man? Mfise indirimbo nakoze nananditse jewe nyine ubwanje indirimbo 5. Izo ndirimbo ni 5 nizeho umaze gukorera amasanamu. Izo ndirimbo 5 nari maze gukorera amasanamu indirimbo 3. Izindi 2 ziracyari zishasha zari zikiri muri stoke nibiki ahantu vuga ati nzobatamwe iki ibintu by'imiriro cyangwa ati naho no zikorwa nzozishaka bazuzibona kugira ngo nzoshireko amasanamu meza yasukuye kubera mwino minsi hari amajambo Demonsa asigaye yiharaza avuga ngo nawe yamukurikirana Demonsa jeza ndamuraba gusa mba ninumiye ahantu hari amajambo azaravuga ngo zurakora ngo umuziki ngo manza ngo ukora ngo audio ngukoze ngo audio ngukacurama ngo gahiga ngo video ngo witonze. Ndavuga tuno muntu ivyo bintu avuga nivyo ukore video itagasi. Demonster rero impanuro ziwo muzito uzitahura gute? Demonster izijya ntuzenga zijya message ziwadutumira je ndazitahura kubera hari abamugwanya ngo afise ngo ntashigikira ibikorwa ngo ahubwo ngo arabigwanya ngo araponda abantu. Okay, iyo uvuze ukuri babona yuko uvuga nabi. Soko iyo uvuze ukuri babona yuko uvuga nabi. Hagiye yinumira ntibari kumuvuga ariko kubera yavuze baciye bamuvuga. None bakubwiye ati kora umuziki mwiza umudundo mwiza hama ukore niki video ciza kizogera kuri uwo muntu abavuze nabi. None nk'ubu ukene indirimbo zawe azozironka gute none? Umwanya n'umwanya bazobona ndabatamwo. Ndabatamwo kubera nka jewe mvuga ati reka basifume ngira basi n'uru album bw'imiziki 12. Wow. Yes. Nihe ndirimbo na kapera yayo twagiye? Okay. Indirimbo uno mwaka uheze wa 2025 nari mvisa gasheri baka baby icana ako ka baby naragakunda na ka baby k'akanyarwanda. Oga baby karaza mu Burundi akavuga ndagukunda karankunda vraiment naho twahuriye ku social media karanyeretse urukundo ariko ikibazo cyabaye ni kimwe by'abanyarwanda sinzi ngene bameze gusa reka tubashire pembeni sinzi ngene bameze yaciye ambwira ngibiki nibiki vy'urukundo ngo wewe ukono nuko uri umusitare abasitare nta rukundo bagira inoti yarayiriye ivyo kuvuga reka yaramombeje ntaso ivyo benshi birabashikira. Okay. Amaze kuvuga ngo abarundi abasitare umva yafata ibintu vy'imiryango y'ikirundi soko akayicanga n'imiryango y'ikinyarwanda birenze ivyo rero akaca avuga ngo n'abasitare. Uwo muziki uburyo witwa Sitopenda ulinipa majira ki unajisikia nikaacha wazazi kasema takwangakia mbona uliniambia kunipenda siyo mbaya lisipo machoni kwa kweli lipo moyoni
kila unalolifanya usijifanya uyaoni. Mapenzi ni mtihani, mapenzi ni ramani. Mapenzi ingekuwa sheria siningesema umenibaka. Baka da mwenzako sitopenda ya mwenzako sitopenda tena ya Bro, big up sana msazi. Walai uwo muziki na ukoze ndiko ndarira. Brother. Oh my god. Ibaze umudemu wamutaye kw'imitahe. Umudemu acezana wewe muri mu rukundo we nawe. Ariko acezana ibintu vy'imiryango. Ariko mushobora ko mwakundanye muri bato kubizana ivyo bintu no. Ntitwari bato twari dukuze. None yakoresha social media nanje nkakoresha social media twara abana bato gute. Yego tugende buke. Umva wewe niyashaka yuko niyashaka yuko postinga basi no postinga ifoto ndi kumwe n'ubundi mucanye video y'umukobwa. Kuwafata mu mayungu yondi mudem bro. None wocubaho gute? Ati rero nta mustar amaze kubona ama video n'amafoto atavuga ngo nta mustar agira urukundo. Nihe message rero womo? Jewe ico no muha kuko kino kiganire nawe ngira uramurungikira link. None reka kumurungikira link. Sampatie message huyo dem. Lazima nimpe message namwambia hivi. Jewe ico nkeneye ni kimwe gusa. Amenye yuko naho twahebanye suko azoronka umukunzi bakundana yuko azoba afise bijya akeneye. Suko kubera yuko umuntu w'umuhungu arondera urufaranga kugira wumukunde. Yes. Ntuzoza kubiwi utajya. Soko umuhungu akubise ifoto n'umukobwa. Suko bari bumaraya canke baba bakundana. Nuko haba hariho ibiganiro vyabayeho soko. Je ko hari ukuntu nk'umukobwa ashobora kuza akambwira wenda gukunda ndagufana dufotoreje nawe ifoto ndayipostinge nawe ipostinge biraheze. Hama ndakurihe. Bro. Yeah. Ndashobora gukubita ifoto canke video akandiha. None amaze kundi ayo mafaranga si amafaranga uzochiza kumbwiramwo ngikirato akanaka ngwenda gahuzo nagakunze nayo mafaranga je uba wibaza ivyo ngura ndabikura he? Simwe bagenzi bawe nyene. Umva rero ikintu gihari so gufata ngo wokwanka umuntu bivanye n'akazi akora nuko uba umubona ubundi bwo kwanka umuntu uraba ibiganiro mukora. Soko uburyo muyagamwe uburyo mufatana. Wow. Nimba mudahuza uramenya urukundo yuko ruriko rurakina ariko muhuza ntiwocumuzanira ibijanye n'akazi kiwe. Wapi ivyo ntibisa. Cyo kazana ibintu vy'imiryango ivyo ntibisa kandi yakoze amakosa vraiment. Na makosa je namubwiye ati niwigire nguma mbaho. Kandi uratagase kandi uraze kano gakode Shugana ku musozo Satubi yaravuzwe ko amajambo menshi ubona atandukanye. Niki kintu mvuga ati Joe Satubi baramuvuze ko kirambabaza. Cheval arakunda kwita Satubi ngo yambara ibintu vy'ibishweta. Suko ngo aragenda mu ruvumera ngo Satubi ngakambara ngo bijya bihuzo ngo wamuyororeye ngo nyamba ari mu makombo ngakaca yambara ngakacagenda gukubita concert. Vraiment uravye nawe urumuntu Satubi barambara ikintu cakombo kombo Satubi n'umuntu mu Burundi yambara impuzu iri VIP kandi iri imubera. None gute cyo kugira ngo agenda kuyorora bijya bihuzo vya hariya gute? Satubi si umuntu wa mbere yambara neza. Ega arakunda kuvuga ngo dramati, arakunda kuvuga ngo nyambari bande ivyo navyo nzi bajya ntabonzi. Je nzi Satubi yuko ari we mfana kandi ari we nkonda kandi ari we umuntu yomfasha kandi azomfasha kandi jewe nakuze inzi brother wanje. Nanka yuko amuvuga nabi nivyo bimbabaza ngo yambara nabi. Yambara arambara kabegwa. Muye ni majambo hagati ya Cheval na Satubi. Satubi ararusha kwambara neza Cheval. Ijo kibazo bagije ni ciza. None weho wofata ukigereranya na so wawe. Satubi ni so wa Cheval. Urumva simvuze yuko arise ni nkase. Kuko n'umuntu amurusha trend
ni umuntu amurusha vibe, ni umuntu amurusha ubutunzi. Ndakubaza irya channel yawe yitwa gute? So irya channel yanje yitwa Dior Killer Official, kandi ni zina riri kuri buri account, si TikTok, YouTube, hariho na Instagram, IG, ni zina rimwe rudende. So bro, ndagushimiye. Okay, tutaraja kure utaranshimira. Ubwo je ubundi bwo nije noshima. None uko nyene Imana yanshikanye nga nishimwe kwanza. Amen. Hamache shima no manager nyene ibikorwa nyene Yaga Tech. Vraiment ndamushimiye cyane ahezagigwe. Kandi abandanye atera imbere kuko ariko atumuziki ndundi umenyekana. Wow. Reka turangize tuvuga ngo ciao ciao. Thank you so much. Yaga Tech.